ntsindwa ntsinda ngumana ubutwari. Les instructions écrites et verbales des arbitres spéciaux olympiques mèneront nos athlètes aux événements et activités appropriés au bon moment et respecteront les règles. Ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Abandi bose sindababona mu maso ngo mbone intwengo yabo, simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Sinumva nk'abandi bose, sinumva amajambo yabo hamwe n'urwamo rwabo. Sinumva indirimbo nziza hamwe n'amajwi arenga, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Sinkura nk'abandi bose, ibyo nkora ntibijanye, ukwinyeganyeza kwanje kuraharuye. Sinambuka nk'abandi bose, ibyo nkora ntibijanye, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Twebwe abamugaye ntidushobora guterwa nk'ibihunda, naho tumugaye ku mubiri mugabo mu mutwe turafise ubwenge. Turose abadushigikira, abadufata mu mugongo, turashobora guteza imbere igihugu n'imiryango yacu. Sinyumvira nk'abandi bose, vuga ibidatomoye, nditura hasi mfashwe n'intandara. Sinyumvira nk'abandi bose, vuga ibitajanye, ariko ndafise ikibanza mu bandi. Sindi igihume, sindi mwana umuntu nk'abandi, kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi. Nanje ndakeneye urukundo,
ikibanza kinkwiye mu bandi, nanje ndakeneye urukundo, ndakeneye 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 tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe, uzajya ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose, kuko nta yindi yuje urukundo. Haleluya. Nabona abantu baremwe mu ishusho y'Imana, nabona abantu, nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nawe n'umuntu, nanjye n'umuntu naremwe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe, uzajya ukunda Imana yawe, uyegurire roho yawe, kuko nta yindi yuje urukundo. Haleluya. Nabona abantu baremwe mu ishusho y'Imana, nabona abantu, nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nawe n'umuntu, nanjye n'umuntu naremwe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe, uzajya ukunda Imana yawe n'imbaraga zawe zose, kuko nta yindi yuje urukundo. Haleluya. Nabona abantu baremwe mu ishusho y'Imana, nabona abantu, nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nawe n'umuntu, nanjye n'umuntu naremwe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe, uzajya ukunda umuvandimwe nk'uko wikunda ubwawe, nibwo uzaba nka so wo mu ijuru. Haleluya. Nabona abantu baremwe mu ishusho y'Imana, nabona abantu, nawe n'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, nawe n'umuntu, nanjye n'umuntu naremwe mu ishusho
uzajya abanzi bawe ndetse unasabira bagutoteza nibwo uzaba nka so wo mw'ijuru. Haleluya. Ndabona abantu baremye mw'ishusho y'Imana, ndabona abantu nawe n'umuntu yaremye mw'ishusho y'Imana, nawe n'umuntu nanjye n'umuntu naremye mw'ishusho y'Imana. Haleluya. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe, ntakiruta urukundo, niyo washakisha mu ijuru ndetse ugashakisha ikuzimu, no ku isi hose ntacyo uzabona. Haleluya. Ndabona abantu baremye mw'ishusho y'Imana, ndabona abantu nawe n'umuntu yaremye mw'ishusho y'Imana, nawe n'umuntu nanjye n'umuntu naremye mw'ishusho y'Imana. Haleluya. Nyakubahwa burongoye seno mu Burundi, nyakubahwa muserukira Paralympique mu Burundi, nyakubahwa watanguje umugambi wa sport unifié mu Burundi, baterete bacu nimwe nari guherako, tugire sport, tugire amahoro twese. Ndi n'akanyamuneza ko kwakira mwese mwaje muva mu ntara 9, na cyane cyane bano bashitsi baje kudushigikira muri zino nkino zidasanzwe. Umugwi Special Olympic murazi ko wavukiye muri Etats-Unis, hama uratewe urashika hano mu Burundi mu mwaka wa 2019. Tumaze kugurura mu ma province 9 kandi yose yaserukiwe hano n'abatlete 6, batatu b'abakobwa na 3 b'abahungu, hamwe n'ababafasha batwita partenaire de jeu 2, hamwe rero n'ababaherekeza les coach. Ni kuvuga ko mu province imwe haje abantu 11. Rero ni mu ntumbero yo guheraheza umugambi wise projet pilote watangujwe mu kwezi kw'indwi, wigisha abanonotsi bacu gukina bagafatanya n'abasanzwe bakomeye, bagakinana n'abasanzwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe. Ubumuga bwo mu mutwe murazi buri kwinshi, ngira amazina ari mu Gifaransa, abafise autisme, abafise aba IMC, aba trisomique 21 canke 18, abafise retard mental n'abandi n'ibice byinshi. Nicyo gituma rero izi nkino bazita special, les jeux spéciaux. Rero uno munsi nkuko bitegekanijwe tuza kugira umwimenyerezo, mugabo ucukira ikintu bita divisioning, gushira mu migwi abakinyi bacu umwe wese bamufatiye ku bushobozi afise, kugira babirahiye bose bateza gutsinda. Kugira utsinde rero nuko higanwa nabo mu nganya ubushobozi. Uno munsi rero wa mbere nivyo tuza gukora, ariko ejo hazoca haba rero imikino nyezina. Ndahaye ikaze rero abaje kurorera bino birori, ndahaye ikaze abatlete bacu, mwiyumve mukine mudatera n'umwereka, kuko ugukina bizana akanyamuneza. Akanyamuneza nako niko tugomba ko
abagendana ubumuga bwo mu mutwe bose bagira, hanyuma bakaba bagakwiragiza aho babaye muco twita inclusion sociale, abantu bakabaha agaciro kandi bakabona ko bafise n'ubushobozi biciye mu nkino. Voilà un peu de mots. Je disais que je dis merci d'abord à la présence de la présidente du Sénat parmi nous aujourd'hui, celui qui représente le Paralympique. Je disais aussi bienvenue au coordinateur du projet pilote sport unifié, Tobias Anthony. Et je disais aussi bienvenue à nos athlètes qui sont venus de 9 provinces du Burundi, là où nous avons déjà ouvert des sous-programmes. Et chaque province a envoyé une délégation de 11 personnes, composée par 3 athlètes féminins, 3 athlètes masculins, 2 partenaires de jeu, avec 2 coachs et le chef de délégation. Et comme on le fait d'habitude, ce sont des jeux spéciaux, parce que nos athlètes sont aussi spéciaux. On va les traiter spécialement. Aujourd'hui, c'est pour s'entraîner avec le terrain, mais aussi identifier les capacités que chaque athlète a. Ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle le divisionning. On va essayer de regrouper les athlètes en fonction de leurs capacités pour qu'ils puissent compétir avec l'espoir de gagner. Parce que dans les jeux spéciaux, au finish, tout le monde gagne. Et c'est donc demain où on va planifier les jeux proprement dites. On va faire les courses de relais pour les filles et le football unifié pour les garçons. Voilà, c'est donc sur ces mots que je déclare ouvert les jeux de cette rencontre nationale. Merci beaucoup. Tugira amahoro. Nyakubahwa utwara Special Olympic Chegera shiwe nyakubahwa aserukira ubire aserukira Comité National Olympique yo mu Budagi. Mu Budagi murahazi mama mwamubonye muramukunda cyane mukomera amashi rero agenda nyakubahwa aserukiye uraba Komite Paralympique mu Burundi, banyakubahwa mwese muri ngaha, bakinyi barezi, tugira amahoro rero. Izina rya Komite National Olympique ndashaka kubanza gushimira abo muri Special Olympic biyumviriye iki gikorwa cyo gukoranya abana bameze hamwe. Ni benshi cyane nashitse ngaha bari bambwiye ngo hazoza ijana, ubwo je nashitse ngaha biranezeye kuko sinarinzi yuko hagati mu gihugu hariho abana bashobora gusohoka bakabashira hanze bakaza gukina. Ibyo n'ukuri je ntabyo sinavyiyumvira kandi n'ukuri ndabibashimiye. Ndabishimiye kubera yuko je mwana wanje imfura yanje ifise imyaka 27 n'umutrizomiki. Muganga hamwese muri cyane bato, mugabo nibuka imisi ya mbere ndamujana ku ishuri. Abantu bose baragenda bandaba. Ndamujanye kuri plage, abantu bakagenda bandaba. Ndamujanye gutembera bakagenda bandaba. Bamwe ntibumve igituma ndamusohokana nkamutembereza. Mora ndamujana no muri Coupe du Monde. Coupe du Monde murayizi? Ndamujana muri Coupe du Monde. Ni ibintu bariha amafaranga. Ukabona n'abandi bantu atari abarundi mugabo bakiyumvira none uyu mwana kuki bamurihiye amahera itike ihoteli baramutwaye. Jewe rero nshitse ngaha kuri je byanezereye. Komite National Olympique mwebwe ishirahamwe ryabo biririmwe. Biririmwe dufise Paralympique.
akora yuko amajezi olympique akorana nande akorana hariho amajezi olympique yo muri komite international olympique y'abameze neza n'abagendana ubumuga bwa fiziki bw'amaguru amaboko n'ahandi mw'abantu nk'amwe ntimurashika muri jezi olympique nico gituma bazanye ibindi byitwa special olympique mugabo buhoro buhoro kubera iki kubera yuko urabona nka abadagi komite national olympique y'abadagi irabashigikiye n'abandi bazobashigikira mwebwe mwiyumve ntimuze muribaza ngo mufise ubumuga ngo mufise bari ibyo mutushobora hariho ibyo mwebwe mushobora abandi bagashobora ntihereyeko by'amazina y'abantu ndayibagira rimwe na rimwe reka je murambaza umuhungu wanje mbega ubwira munyibutsa ubwira yitwa gute agasha nyibutsa cyane ndakunda kuzimya ibarabara naciyemo rimwe nariciyemo kenshi sindahibuka gasha namubwira nimbaga hahandi twaye twagiye onye twaciye agacambwira ngo akabwira umushoferi ngo bakatukuba urabona ko andusha n'abakinyi b'imipira bo hanze harabandusha abakinyi bari Real Madrid abazi bose tenzi gici numva bisha bigenda ngo none umva ko andusha mugabo hageze ku biharuro ndamurusha amurusha aha nabonye umwana azi gutamba aha uwo ibyo atamba yobaza se ntabyatsi na nyina ntazi niyo bica nawe ntamurusha reka no gutamba n'ibintu bikomeye cyane je rero ndashaka kubashimira ngongera nkashimira na komite national olympique ikintu ndabasaba gusa mwebwe muhagarare neza mufise ubumuga mugabo mwiyemere mubyo mushobora sibyo mwiyemere mubyo mushobora abashaka kubagaya ushobabwira uti none wewe okay wowe uzibi wowe ibi bintu urabizi umuntu waje ariko ndakunda kumubwira none wewe kuzibi urabizi none ubu nitwatamba kwepa niba bazi gutamba kwepa muri mwebwe nubona wa muhungu namubonye ubu arayizi nabandi bazi gutamba kwepa none twayitamba woza kutaha uvuga ngo je natanze kwepa ya kiriko none mama warabizi kubaza mama warazi gutamba arabizi oya navyazi nyakubahwa bana mwese ati ikintu kimwe mvuze mu byo navuze byose navuze nti muhagarare mwiyemere cyane rwose abashaka kubagaya namwe mubagaye kuko hari ibyo mushobora mu badashobora tugira amahoro amashi cyane kuri uyu mufasoni aserukira sendo ahejeje kudushikiriza ijambo ryiza ngo twiyemere hariho ibyo dushoboye abandi badashoboye murakoze cyane banyakubahwa ubu naho twumvirize ijambo ry'umukoordinateur w'izi projet zose z'inkino mpuzamakungu zidasanzwe. Merci beaucoup. Je ne parle pas le Kurundi, mais je parle pas beaucoup de français, mais je veux en Kurundi. Alors, oui, je suis très heureux d'être ici avec vous, avec nos partenaires du comité olympique du Burundi et le Special Olympics Burundi. Comme mes partenaires ont dit, je travaille avec le comité allemand et nous avons ce projet ici. Aranezerewe cyane no kuba ari ngaha mu Burundi ari kumwe namwe kandi agashima no kuntu ariko arakorana cyane na Comité National Olympique
yitwagwa na Madame Lydia Nsekera, agashima n'ukuntu ariko arakorana n'abarongoye iyi comité spécial musanzwe murimo. Alors, cette fête, je veux dire, c'est une fête d'inclusion. Nous disons en résolution d'inclusion, révolution d'inclusion, ouais. Parce que avoir ici le partenaire, les athlètes, nous sommes à la fin ensemble et on peut jouer le football aujourd'hui de l'athlétique et il y a beaucoup de chances d'avoir un beau temps ensemble et oui, je suis très heureux et je crois que c'est une possibilité très grande de showcase les inclusions du sport et what you are capable of doing in sports and transfer that in other aspects of life. No kuba ari ngaha no kuba ashobora kubona ibyo mushoboye kandi arabatera n'intege uko muza kwerekana ibyo mushoboye n'ukuntu iyi sport ihuza abantu basanzwe bagendana ubumuga n'abatabugendana kandi akifuza ko ibyo mwerekana ngaha mushoboye mushobora no kubyerekana no mu buzima bwa misi yose musanzwe murimwo kandi akifuza ko muza kuhakura n'ibintu byinshi mu gihe muzoba muri ko murakora muri hamwe kandi mucuditse hamwe. Une dernière fois, ce projet est un legacy du Special Olympics World Games en Berlin la dernière année. Et peut-être, je crois, c'est qu'il y a 2 ou 3 jeunes qui étaient là au Berlin la dernière année. Et, je veux dire, c'est qu'une possibilité aujourd'hui ici d'entraîneurs et peut-être à la dernière, the next World Games, we will have some more athletes from this group attending, and bonne chance à vous. Oui, merci. Aravuga ko arashima cyane ko hariho abanonotsi batatu bigeze kuba bitaba inkino hariya mu gihugu cya Alemanya kandi agashima ko n'ubu izindi nkino zizohuza ku rwego rw'isi hazoba harimwo abatari bake muri mwebwe kandi ko yifuza ko muzoba muri benshi muzozitaba. Sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi. Simbona nk'abandi bose sindababona mu maso ngo mbone intwengo yabo simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze ariko ndafise ikibanza mu bandi sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye
ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinumva nk'abandi bose sinumva amajambo yabo hamwe n'urwamo rwabo sinumva indirimbo nziza hamwe n'amajwi arenga ariko ndafise ikibanza mu bandi sinkura nk'abandi bose ibyo nkora ntibijanye ukwinyeganyeza kwanje kuraharuye sinambuka nk'abandi bose. Jewe nitwa Telesphore Ndayishimiye nkaba ndicegera c'urongoye su programme Gitega muri Special Olympics hama nkaba nkongera nkaba ndi umucoach nkaba naje ngaha amwe n'iri higanwa nk'userukiye delegation yo muri su programme Gitega. Ego mumaze igihe kingana gute mugira kucingira aba bantu? Turamaze igihe kitari gito twagize formation mu 2021 urumva yuko hariko haraca hafi imyaka mbega nk'abamaze igihe bakurikirana abana bafise ibibazo mwene ivyo ni ikihe kidasanzwe mumaze kubabonamo ugereranije n'abana bandi basanzwe bakubona? Ikintu kidasanzwe nuko ari abana mu bisanzwe twari tuzi yuko ata kintu bashoboye mugabo ukabona yuko baje mu makompetisiyo ari abana bashoboye hari abiruka ukabona yuko hariho n'abakomeye kurusha hakaba twari twibaza yuko ari abantu bashobora kuba bigonye mugabo birakaboneka yuko bagiye ahabona usanga ari abantu bashoboye kuryoherwa ugasanga nyine ubuzima barabuzanye. Sosiyete y'u Burundi isanzwe ifise ukuntu ifata abantu mwene abo mbega intambamye muhura mu kubakura mu mihana n'izihe? Nivyo nkuko mubivuze sosiyete y'u Burundi ntiruguruka cyane ku buryo abantu bashyira habona muvuga yuko biriko biraza kuko ugiye ukabwira umuvyeyi yuko ushaka ko umwana ajya mu bandi akagira siporo abenshi baravyemera. Mbega mubafasha mu nkino izihe? Inkino zo muri Special Olympique ni nyinshi muga ngaha mu Burundi izo dukunze kugira ni football hamwe na atletisme kuko izindi usanga zidusaba ibindi bintu tutararonka za basket za volleyball aho dukunda kwimenyereza ivyo bihugu usanga tutabironka byoroshe. Mbega ubwiriye ko izindi ntambamye zihari muravuze ku ibura ry'ibibuga biri adapte ku bantu mwe nabo izindi ntambamye zihari muri iki gihugu n'izindi? Intambamye zihari nuko Special Olympique turaba volontaire tuba turiko dukorera amahera rimwe na rimwe birasaba yuko ukoresha mu buryo bw'iwawe niba rero iyo turiko turondera abakoci badufasha ntituronka benshi hariho abaza baje bagasanga nta kirimo hama ntibagaruke. Iyo ni intambamyi ya mbere. Iyindi ni uko kandi mu kuorganiza amakompetisiyo haba mu masho porogaramu rimwe na rimwe dukunda kubura uburyo kubera abarundi ntibaramenya cyane icyo kintu cyo kwitangira ibintu nk'ibyo ngo babituriye kubura uburyo hama
ega n'ibikoresho nyene hari igihe tutabironka izo za basikete za volleyball imipira yacu tukoresha hari hiyongereye ko icyo kikibuga. Igihe mwatangura twabonye barahiye nk'umukoci waserukiye abandi, irya ndahiro isigura iki muri izo nkino z'abagenda n'ubumuga bw'umuntu? Irya ndahiro isigura yuko umukoci yiyemeza kutagora abarbitre, donc yiyemeza gukurikiza amategeko ayanditse nayo arbitre ajya atanga avuga, yiyemeza yuko udatana ibikorwa abandi, ni ukuvuga abana utegereza kubaba hafi kuko urabona basanzwe ari abana bagendana ubumuga kandi bwo mu mutwe. Wiyemeza rero kuguma bakurikirana ku bikorwa byose bitegerejwe, ntihagire umuntu yigira sindabibazwa, no gukurikiza nyene ayo mategeko ya Special Olympics asanzwe ameze. Ego tumaze kubona inkino nyinshi zikunze kuba zikinwa ku mategeko agenga izo nkino. Izo gukino rw'umupira w'amaguru muba mufise andi mategeko atari icyo dusanzwe tumenyereye mu nkino z'umupira w'amaguru? Izi nkino z'umupira w'amaguru izi bariko barakina muri competition zo bita sport unifié. Muri sport unifié rero ni ukufata aba bana bagendana ubumuga bwo mu mutwe abo bakunze kwita bakehabwenge, hama bagakinana n'abakomeye, ni kugira nyene tugerageze kuza turagwanya ikumira, baje hamwe n'abandi. Ni football amategeko ni ntajya nyene, amategeko najya nyene, ariko hariho agahinduka nko muri football uwo twita partenaire de jeu, donc ujya akomeye arashobora gutanga ipasi arakina mugabo ntaza kwinjiza mu goli, aratanga ipasi ugenda mu bumuga niwe yinjiza, nako kiyongerako. None ko mwagahinyanyuye mu ntumbero yahe? Ni mu ntumbero yuko tureka abana bagendana ubumuga biyumve urumva nk'ikipe ifise abakomeye basanzwe babizi cyane, bumva ko yoca itsinda byinshi cyane, wacu usanga ari bya bitsindo bitabaho mu mupira w'amaguru. Rero nicyo gituma baca barika akaba aribo batsinda bonyine. Mbega hari ico murabona bihindura ku buzima bw'abo bana? Birakibahindura cyane. Namwe nimwumvire nk'umwana kuva avuka yari Makamba kandi agenda n'ubumuga, cyangwa yari Gitega, cyangwa yari hariya mu Rutana, amahirwe yo gutembera ngo ave hariya aba ari makeya. Ubwa mbere na mbere kuronka akaryo ko kuva hariya akaza ni Bujumbura guhiganwa n'abandi na mahirwe akomeye, akaja mu bandi akiyumva akabona Tanganyika akagira hama hari n'abaronka amahirwe yo kuja no kuhiganwa ubu hariho abahora mu Budage, turitegurira mu myaka iza competition iza kuja muri Shiri, umva yose n'amahirwe yo kuza kugira, kandi urabona yuko bavayo umva biyumva kugira ati je naragiye mu Budage, ukabona nyene ko yiyumva. Urumva rero yuko no mu bwenge hagiye umuntu atembereye akabona tunaturiya na hariya kirafasha, nka twebwe dusanzwe dukorera mu bintu bya education, urumva ko kiba kiriko kirafasha muri education. Muravye aho muherereye turamenyereye abantu bagendana ubumuga bwabo bwo ku mubiri bwaba ubwo bwo mu mutwe, barafise ukuntu usanga umenga barakumirwa cyane cyane n'urunganwe, kuko hari aho barengana bakamutwenga bakamutomera bakamubwira ibi na biriya. Muravye rero kuva mwinjiye mwa kino gikorwa no kwita ubutumwa, murabona hari akantu mu kibano gashobora kuba karahindutse ukuntu bano bana basanzwe bafatwa aho basanzwe babaye? Karahinduka, urumva bamaze kubona umuntu araja mu mahiganwa aragira ni karahinduka.
nk'ababa bamwegereye bajya bakinana bajya bari hafi yiwe bo usanga byaraheze. Ikibazo kibona mu bandi baba baje bari bashasha batazi ibyo bashoboye, abo urabona yuko haba hariho icyo batandukaniye n'abamaze kubabona bari mu mahigana. Mumaze kubashikira hariho intanga, hari naho mugejeje ikivi uno munsi, akantu mwogira muti karateye imbere kuri bo, karadugije iteka muri bo ko barataha. Ni kamwe navuganye kubo bashobora kujya habona, kujya mu bandi bagafata ingendo bakaza mu ntara zina ziriya, ako karatumye batera imbere mu mibereho. Urabona ko hagwiriyemwe abusanga mu mutwe, donc bafise ubumuga bwo mu mutwe. Urabona ko hari akantu ko gutera imbere, ugasanga baratumbereza ibintu gusumba uko byahora biri batarabashikira mwebwe mu ego karahari, kaba kahari kubera nakubariye yuko ni imwe mu nzira za rééducation, kujya mu bandi umuntu akiyumva épanouissement, so kwita épanouissement mu Gifaransa. Mugabo nkuko mubizi bama bivuga guteza imbere mu bwenge bamwe n'aba bana si igikorwa cy'umunsi umwe, sinabwira kwa muganga aguha ibinini inyuma y'indwi akakubwira ko uzoba wakize. Ni ibintu ushobora gukora n'imyaka 10-15 umuntu atabizi atarabona iterambere riboneka. Mugabo iterambere riba rihari, cyo ubibonera ku muntu atarosa ku kajyo kuko usanga yagumye hahandi. Gusozera uravye uko igihugu kibafata mu mugongo, byoba bihagije, biri ku rugero rushimishije. Nibaza igihugu mushatse kuvuga leta, nibaza ko leta ntiradushigikira mu bintu by'uburyo, ariko mwabonye yuko abarongoye za Komite Nationale Olympique baje ubuheruka igihe haba competition, nabonye Ministère de la Jeunesse et Sport nayo nyene hari igihe usanga yahashitse. Nibaza yuko mu minsi nabo nyene bariko barabibona ko bikenewe, mu minsi bazosanga badushigikiye cyane kurusha. Akabazongera nogira kanya jewe mu mihana ubona bariko baritabira akamo ko kuzana abana kwigurura abana babo bagendana ubwo bumuga. Ufatiye ku biharuro mwatanguye ico gihe, mwankadira abana bangana iki no musi mwankadira bangana iki? Twebwe nka twebwe kubera dukorera muri centre abana turabaronka cyane, ahubwo nibaza yuko ikibazo abavyeyi nibaza ko benshi ugiye ukabasigurira neza ukabagira sensibilisation benshi abana barabazana, ahubwo nibaza ko ikibazo kinini ari twebwe uburyo dufise bwo kujya ahantu hariya aho bari kugira tuze kubagundurira. Twumva ko bisaba uburyo, ahubwo ni twebwe tubura uburyo bukwiye bwo gukwirakwira hose, nayo ahandi hoho ntibobatwima tumaze kutugereranije naho tumaze guca tubarondera. gusa ubu siho ndi ku ishuri yitwa EMP Mupenzi so porogaramu Gitega
niho twaje duserukiye. ego mwarahiye irya jambo muvuga imbere yuko hatangura inkino ngo dusubiramo mukajya mutubwira n'icyo risigura ku batazi ziriya nkino zanyu. Ntsinda nguma n'ubutwara bisigura ngo naho notsindwa canke mugenzi wanje akantsinda sishobore kuba dekuraje akubazi igifaransa abatazi ikirundi naho ni kudacika intege ngume mbandanya kugira ngo nanje ejo hanje haze habe heza hama nanje nzishikirwe nzisubire kugira iryo bakwe kugira iyo ntambwe yo kuja muri izi nkino za Special Olympic. Hama ku batazi uyu mugwi wacu ni ihuriro ry'abana bagendana ubumuga butandukanye. Hariho aba EMC n'aba trisomi 21 n'aba trisomi 18 hama abandi ntaho nibuka gusa turi imigwi myinshi dutandukanye tuza tuva mu mihingo itandukanye tuza tuva mu makaritsiye atandukanye gusa muri ayo makaritsiye hariho bamwe batarashobora kugira intambwe ngo bashobore kumva yuko abana bagendana ubumuga ari abana nk'abandi kugira ngo nabo bashobore kubaha iryo teka ubwo burenganzira muntu ubwo burenganzira mwana kugira ngo ntibamukumire. Ndetse no mu mashuri hari amashuri usanga n'ubu batariyumvisha yuko umwana agendana ubumuga ashobora kwiga mbere akaheza n'amashuri akaja no mu bindi bihugu. Turafise umunyeshuri kuri ku ishuri nigako nitwa Jennifer muramuzi ahora agira ikiganiro ku ishuri ryacu nawe twari hamwe. Abavyeyi we yagize bakwe ryo abavyeyi baramusha mu mashuri bamuha uburenganzira bwa muntu mugabo inyuma yaho hariho ukuntu bagomba kumukumira mu mashuri ku ishuri nk'abanyeshuri bakavuga ngo kubera iki yitembere kubera iki agira iki mugabo buke baza barabereka yuko byose ari gufashanya. mwatanguye kuja ryari muri nozi na za Special Olympics? Twatanguye kuza Ademi 18 niho twaza ngaha niho nibuka. Nikihe kintu umaze kuruka kuba mu utanguye kuja muri zino nkino? Nkaje ndiyumva urumva muri uko kugenda mu bihugu canke mu kuza ugasanga aho abandi bana dutandukanye dufite ubumuga butandukanye ndi muhiyana yikomeye nkavuga ati jewe nta wundi muntu asa nkanje ariho kuri nosi nta wundi muntu ameze nkanje ari kuri nosi nkikumiye ugasanga ndahantu hajyanye basi naho abandi bana baza ugasanga aho kuba yagisha ndiko ndarira mugabo ubunye ndaba yagisha nkumva yuko ndareze nkumva yuko meze nk'undi muntu ari ngaho hanze inyuma y'inasi nkumva yuko nanje nguwe neza. Muri make ubu urifitiye icyizere cyo gukora ibintu byose abandi bantu bakomeye bakora? Ndavyizeye ndafise n'aga projet kanje ko korora intama muhira aho mvuka ndagafise. Hariho igihe tugenda mu mahanga hari akantu bakaduhaye rero twarashoboye kuza mu muryango yacu ndahamagara umuvyeyi wanje ati mama hari akantu akuye hariya hantu none ndagakoreshe gute bigenda gute. Mama arampa umuco ati niworore kugira ngo ejo hawe uhategure maze ngo kugira ngo nawe niwe wajya mu bigero uzoronka akantu wiyungunganya. Ego muri make ukina izihe uruhe rukino muri no Special Olympics? Je ndi umu athlete ndi umuntu akina ibintu byo kwiruka.
wavuze ibintu byo kugenda mu bihugu mbega ama opportunity ibi bintu bimaze kuguha ni nkayahe n'ayahe? Nuko nza ndahura n'abantu nkamenyana n'abantu nkamenya ibi bihugu nkamenya nkiha uburenganzira bwa muntu nkabwumva nanje nkiyumva nkisanta areza. Ibihugu maze kugenda gukina mwibi n'ibihe aho duheruka ubu vuba twagiye muri Jiri hama tuvuyeyo umwaka wundi waheze ukurikirana n'ubu twagiye muri Berlin mu Budage. Ego naho tumaze gushika kandi twifuza yuko n'ahandi bariko baradutegurira yuko twahashika. Nk'abatabizi neza nka twebwe wavuze ubumuga butandukanye we uja muri kategori y'abafise ubumuga ndumu EMS bisigwa ubwenge bwanje haraka agace k'ubwonko koshoboye kononekara igihe naja kuri Nusi mama wanje yaragize ingorane kuri hopitali Makamba hari kera hakoreraho abazungu ntibashoboye kumwakira neza bica bituma nanje nza gushika kuri Nusi bigoranye hari agace k'ubwonko kononekara. Ufise imyaka ingahe? Mfise imyaka 20 ubu ndiko ndakwiza 21. Wiga mu kangahe? Niga mu 8. Ivyo vyikumirwa mu ishuri ubona aho uherereye ribandanya ubu? Oya ubu ntaribandanya kuko nabo bana barabazanye barabumvisha yuko dutegerezwa kungwa ubumwe tukafashanya. Aho naho uherereye none nk'abandi bariko baradukurikirana wobahanura iki bagikumira bagenzi babo kubw'ubumuga baba baravukanye? No hanura yuko bokumva yuko abo bana bagendana ubumuga ari nk'abana nk'abandi ahubwo bakabarushiriza bijya umwana akomeye ashaka akenera ahubwo we bakamwitaho gusumba uko umwana akomeye bomwitaho. Icifuzo wifuza muri kazoza kawe projet je ntambwe nifuza nuko noza gufasha abandi bana bameze nkanje ndetse n'abari munsi yanje tukateza imbere tukaza turaduzanya ivanye n'umwe wese kuma ide azoba ashaka gushikako n'intambwe tuzotubona yuko ashobora gushikako. Nk'ubu wogirirwa ibakwe ryo guhura n'umukuru w'igihugu wumva womusaba iki? Icambere nomusaba yuko twebwe abana bahejeje abana bagendana ubumuga yuko boduha uburenganzira bwo kuja muri bijya ma programa bagenda kungurukana bumenyi bagenda kugirana ama audience ndetse bakaduha n'ibindi bo babona yuko byo dushobora kuduteza intambwe aho turi naho n'igihugu cyacu n'intara zacu. Mbona nk'abandi bose ndababona mu maso ngo mbona intwengo yabo simbona kwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze ariko ndafise ikibanza mu bandi sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo. Mwotwidondora mukatubwira n'icyo musanzwe mukora? Jewe nitwa Theon Tuyisabe nk'abandi cegera c'uburongoye Special Olympic mu Burundi n'ishirahamwe risanzwe rikurikirana abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe
rikabakurikirana riciye mu by'inkino. Hama rero muri by'inkino tuba tugomba mu bisanzwe ko abo bana bakigwa mu kibano, ababavyaye bakabemera ko ari abana babo, bakabakurikirana, bakabajyana mu mashuri, bakabaha n'ibikorwa. Hama tuvuye mu kibano abana bakaca no mu gihugu bakisanzura, bakabaho nk'abandi bantu. Mbega ibi bikorwa mworuganije uno munsi byoruganijwe mu ntumbero iyi? Ibikorwa twateguye uno munsi bwa mbere byinjira mu mugambi watangujwe n'umufasoni wahoze arongoye igihugu ca Amerika twa Enes Kennedy. Yabonye umwana wiwe bakunda kuza baramukumira, hama abona araryohewe bageze ku kibuga, aca yumvira ngo nanje ntanguze umugwi woza uritaho abana bagenda mu mutwe. Hari muri 1937. Rero hano mu Burundi natwe twaciye dufata kuri iyo ntumbero yari yaratanze bise Special Olympic. Turi Special Olympic Burundi twayitanguje mu 2019. Ni mu ntumbero yo gufasha imiryango yo mu Burundi ifise abana bagenda nabwo mu mutwe kugira ngo ibaha agaciro, ibone ko ari abantu nk'abandi. Rero tuba tugomba kwerekana ubushobozi abo bana bafise duhereye mu nkino. Nivyo hariho imiryango itari mike ikinyegeza abo bana batagomba nuko baza. Nk'ubu mbere ndabakaroro nko muri imikino twateguye no munsi, hariho umwana yari kuza mu bandi mugabo ageze mu muduga amuteye ubwoba aca rero karawuhunga. Urumva rero hariho abana bahunga abandi bantu cyangwa abavyeyi bakabanyegeza. Twebwe rero tuba tugomba abo bana banyeguruke baja habona. Twebwe hano mu Burundi rero kuva iyo jambo ritanguye mu 2019 turamaze kwitaba inkino mpuzamakungu. Ubwo twaragiye i Abu Dhabi, twazanye imidari 3. Hama turagenda mu nkino zabaye umwaka wakurikiye muri Egypt Roker, nayo turazana imidari. Uyo mwaka uheze abakinyi bacu 3 bari bagiye i Bonn muri Berlin muri Allemagne, naho nyene nta mudari bazanye uno mwaka mugabo bararyohewe ko nababaye hamwe n'abandi. Rero ni mu ngaruka z'iyo nkino zabaye mu Budagi. Igihugu c'Ubudagi giciye kuri umugino kwita nka Seno yo mu Budagi, yashigira ngo reka duherekeze ba bana baza mu gihugu cacu. Hama rero hariho uwo mugwi Seno mu Budagi bawita DOSB, waciye rero ugira projet umugambi urangura mu bihugu 4: Uburundi, Kenya, Tanzania na Uganda. Uwo mugambi witwa Sport Unifié. Hano mu Burundi twawutanguje mu kwindwi, twigisha kukinisha abo bana bagenda n'ubwo mu mutwe bagakinana n'abakomeye. Rero mu kwindwi ujejwe uwo mugambi twita coordinateur yitwa Tobias Anthony yari yaje aratanguza uwo mugambi. Ubu naho rero yagarutse kugira ngo dusozere umugambi w'ibanze cyangwa projet pilote. Rero izi nkino zateguwe uno munsi kugira ngo dusozere iyo projet pilote yatanguje mu kwindwi. Twatumiye ama province 9. Twebwe province tuyita ko ari sous programme. Province imwe yose isigana n'abantu 11. Bazoca rero bagira imikino itandukanye. Bwa mbere abo twatumiye harimo abahungu hakaba n'abakobwa. Twivuze yuko abahungu bazogera ihiganwa muri football y'umupira w'amaguru. Aho rero hazokina abakomeye n'abagenda mu mutwe. Hanyuma ku bakobwa naho twivuza ko bazogira atletisme, bagire icyo bita course de relais, hamwe biruka bahana udukoni. Rero kuri aba bana kugira course de relais ntibiborohera cyane, kurabona ugenda utumbeye umurongo ntuvemwo, hama kandi ukamenya gutanga agakono kagatanga neza. Ubu rero uno munsi turiko tubategura ngende bo byifatamwo ejo kuko ihiganwa ritegurwe ku munsi wa 6. Mwavuze yuko isa na clôture ya projet pilote. Mbega ico mwishimira muri iyi misi mwari mumaze kibatera n'ivyizigiro c'uko bizobandanya n'ikihe? Intambamye nyamukuru mumaze kubona n'iki? Turanezerwa yuko kuva uyu mugambi tuwutangwe mu 2019 tuguma twongerako, kuko ubu nabwo tugeze ku ma province 9 kandi hariho n'andi ma province aguma dusaba ngo tugende gutanguzayo kandi tufite ubwambi bwo kujayo.
iyo tugiye gutanguza rero porogaramu ahantu tugishikayo tubona abavyeyi batinya kuzana abana mugabo mu guheza duheza ibirori tukabona n'abana ntumzi baje bavunduruka ngo natwe twandike dushiremwo tukadusanga rero hari abana benshi banyegejwe tweke tuneza nuko bariko baraza bariko barabikunda aba baje gukina hano oye ni cemezo yuko babinezererewe nawe ngira muravye abana muraza ko nakanyamuneza kabo muranababaza haje barashobora kuvuga mu buryo bwabo rero turabona ko abana bariko baranezerwa nizo nkino abavyeyi barabishigikira hari abavyeyi gushika n'ubakigitinya hariho nka programme imwe twabwe baturukira abana baratinya ngo urumva ngo yango twebwe ngo abana ngo tuzakuzanana ngo nitwo babaha hakaba n'abandi bagati habwo nabazi rero nuko n'umuvyeyi abamaze kumenya ati umwana wacu arashaka kuduserukira araserukira ubundi baserukiye umuryango baserukiye intara mbona ngaha baje baserukira intara 9 urumva rero umwana aje aserukira intara abaye cyo kita ambassadeur ni kintu gikomeye cyane intamba minavuze ahanini ni navuze mentalite y'abarundi ni ivyiyumviro abarundi bakunda gukoreramwo ugasanga rimwe na rimwe barisuzuguye cyangwa barasuzuguje abantu babahora iki canke kiriya mu bisanzwe turizera yuko iyi mikino iri mu zoteza imbere agateka k'abo bana bagendana ubumuga bwo mu mutwe na cyane mu kuborohereza kuja mu mashuri kuja mu myuga kuja mu buzi butandukanye. Mwavuze ko habaye evolution mwatanguye mwankadira bangana iki muhejeje iyi projet pilote mugeze kubangana gute? Tugitangura twabanje kwishimikiza ibigo bisanzwe bifise abo bana na cyane ni Bujumbura ari ikigo bita Akamuri niho twahereye tugenda Ikiremba Ibururi twishimikiza ishenga ya Pantecote naho nyene turashobora kuronka abana ico gihe bari bakiri bakeyi bari nka 60 mvuga Ikiremba ari nka 60 aha Bujumbura umva ayo mu Kamuri bose baca tubakoresha ubu rero uko tutera twogereza ama province niko nabo bana tubona ko ari benshi abo dusigaye dusanga abana ari benshi cyane mugabo batari bazwi rero turizeye yuko ubu tugomba twugure izindi programa nk'ubu twiteguye kugurura programa yo mu Rutana bo bazabari no ngaha cyo tugenda ni Mwaro ni Muramvya hama cyo tugura n'izindi ntara kugira dukwira Burundi bwose hanyuma abana bose tunabwire ibiharuro byabo tubamenye. Mukorana gute na leta y'u Burundi muri ibi bikorwa? Leta y'u Burundi twakoranye bwa mbere guhera mu ntango kuko abo bo hanze bagomba kuzana i programme mu Burundi bituye leta ubushikiranganje bujeje inkino nico kama abo muri ubwo bushikiranganje nabo baca barondera abantu boba bafise ubumenyi kuri abo bana baca baratubwira ati gerageza murasho mu bifashako duca turingunganya rero haraja hamwe abantu 10 baca baragira procès verbal baragira statut baca barakrea association ito Special Olympic Burundi iyo association maze kujaho mu nyuma umaze kuranka association tugira icyo bitama agrema rero twaciye tubanza turemererwa mu shikanje bintero hagati mu gihugu ago basanzwe bwemera ama association hanyuma turemererwa agrema mu shikanje bw'imikino n'imico kama atafise agrema ni ko gukorana turiko turarondera kugira agrema n'ubundi bushikanganje bundi na cyane cyane nk'ubushikanganje bw'indero kugira ngo hari ibihugu byinshi ubuye abana bameze nk'abo oyo usanga biga mu ishuri nk'abandi ino mu Burundi umwana nko yagiye mu ishuri harabigisha abana mutoteza ngo waje kubatesha umwanya ariko mu bisanzwe abandi bigana n'abandi rero twebwe turifuza ko no mu bushikanganje bw'indero haboneka abigisha bashobora kubakurikirana hama abana bakaja muri abo bandi turifuza kandi dukorana n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu bw'abo bana kenshi usanga bafise amagara make harabaza baragira amakrize barakenera imiti bakeneye gukurikirwa rero naho nyine tuzobikora n'ubundi bushikiranganje tuzobushikira abo tubona bose bikeneye ko dufasha. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Mbona nk'abandi bose ndababona mu maso ngo mbona intwengo yabo simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze ariko ndafise ikibanza mu bandi sindi gihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi
ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinumva nk'abandi bose sinumva amajambo yabo hamwe n'urwamo rwabo sinumva indirimbo nziza hamwe n'amajwi arenga ariko ndafise ikibanza mu bandi sinkura nk'abandi bose ibyo nkora ntibijanye ukwinyeganyeza kwanje kuraharuye sinambuka nk'abandi bose ibyo nkora ntibijanye ariko ndafise ikibanza mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi twebwe abamugaye ntidushobora gutabwa nk'ibihunda naho tumugaye ku mubiri mugabo mu mutwe turafise ubwenge turose abadushigikira abadufata mu mugongo turashobora guteza imbere igihugu n'imiryango yacu sinyumvira nk'abandi bose vuga ibidatomoye nditura hasi mfashwe n'intandara sinyumvira nk'abandi bose vuga ibitajanye ariko ndafise ikibanza mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi 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 nanje ndakeneye urukundo sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi simbona nk'abandi bose sindababona mu maso ngo mbone intwengo yabo simbona ukwinyeganyeza kwabo hamwe n'urumuri rwo hanze ariko ndafise ikibanza mu bandi sindigihume sindimbwa ndi umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje
nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinumva nk'abandi bose sinumva amajambo yabo hamwe n'urwamo rwabo sinumva indirimbo nziza hamwe n'amajwi arenga ariko ndafise ikibanza mu bandi sinkura nk'abandi bose ibyo nkora ntibijanye ukwinyeganyeza kwanje kuraharuye sinambuka nk'abandi bose ibyo nkora ntibijanye ariko ndafise ikibanza mu bandi sinigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi twebwe abamugaye ntidushobora guterwa nk'ibihunda naho tumugaye ku mubiri mugabo mu mutwe turafise ubwenge turose abadushigikira abadufata mu mugongo turashobora guteza imbere igihugu n'imiryango yacu sinyumvira nk'abandi bose vuga ibidatomoye nditura hasi mfashwe n'intandara sinyumvira nk'abandi bose vuga ibitajanye ariko ndafise ikibanza mu bandi sinigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi 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 nanje ndakeneye urukundo Israeli, Imana yacu nimwe uzajya ukunda Imana yawe n'umutima wawe
uzaba nka so wo mw'ijuru. Alleluia. Ndabona abantu baremye mw'ishusho y'Imana, ndabona abantu nawe n'umuntu yaremye mw'ishusho y'Imana, nawe n'umuntu nanjye n'umuntu naremye mw'ishusho y'Imana. Alleluia. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe. Uzajya ukunda abanzi bawe, ndetse unasabira abagutoteza, nibwo uzaba nka so wo mw'ijuru. Alleluia. Ndabona abantu baremye mw'ishusho y'Imana, ndabona abantu nawe n'umuntu yaremye mw'ishusho y'Imana, nawe n'umuntu nanjye n'umuntu naremye mw'ishusho y'Imana. Alleluia. Tega amatwi Israeli, Imana yacu ni imwe. Ntakiruta urukundo, niyo washakisha mw'ijuru, ndetse ugashakisha ikuzimu, no kw'isi hose